Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Sangwe ikaze bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru Sedicom. Muri ano makuru yo kuva kugenekerezo rya kabiri gushika kugenekerezo rya 8 Nyakanga mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura akaburungu BI gize ingingo ziyagize. Nyene icubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura yaragendeye Paruwasi Buziracanda yitiriwe Papa Yohana 23 Mweranda ku munsi w'Imana igenekerezo rya 8 Nyakanga. Turababwira kandi abasaserdoti bakiriwe mu paruwasi barungitswemwo kuranguriramwo ubutumwa n'abahahora nabo bakaba barahasezeye. Mu gisata c'inyigisho tubabwira indwi yo kumenyesha inkuru nziza yabaye kuva kugenekerezo rya 3 gushika kugenekerezo rya 8 Nyakanga ku musozi wa Siyoni Gikungu. Tubafitiye n'amakuru yanye n'ubweranda Papa Francisco. Ido nido ni mukanya utwadekaze nje ngira ndabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura nyene icubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa yaragendeye Paruwasi Buziracanda yitiriwe Papa Yohana 23 Mweranda umunsi w'Imana genekerezo rya 8 Nyakanga. Ido nido na Donasiano Munezero. Umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Gervase bashimiye ubusa akaba yacitanye izina kuri Paruwase hageze ko hatangura inkuka y'imisa ya kabiri. Patiri mukuru wa Paruwasi Buziracanda Toma Niragira amaze kumuha ikaze no bari bagendanye Patiri Claver Ndayiragije akaba ari patiri mukuru wa Paruwase ya Kiganda akaba n'icero c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya. Umwepiskopi yaciye yatuje imbere mu gisavyo c'inkuka y'imisa aho ijambo ry'Imana ryadusaba twese ko ukuca ubwenge ari ukuyambura ivy'isi tugakurikira Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo akongera kutumenyesha ko utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire adashobora kumbera umwigishwa. Mu gusozera inkuka y'imisa umwepiskopi yaratekereye icengero ry'Imana impanuro zitatu zobafasha kubaka imitima y'abagize paruwasi bose. Ubwa mbere impanuro yaduhaye no guhurumbira ijambo ry'Imana tukagyitangira tukarizirikana tukarisabikanya rikatubera umuco. Impanuro ya kabiri yasabye yuko twohurumbira amasakramentu kuko ariyo adutagatifuza akadushikiriza urukiza. Impanuro ya gatatu yadusabye ko ukurangwa n'ibikorwa by'urukundo ari byo biranga umukristo nyawe. Imisa irangiye yaramukije abakristo imbere y'isengero acaraganuka amahoro. Ko bwa Sedicom Paruwasi Buziracanda Donasiye Munezero. Arakoze Donasiano Munezero. Karakanyamuneza kadasanzwe aho ku munsi wa 5 igenekerezo ya 6 Nyakanga muri Paruwasi ya Muramvya aho abakristo bari baje gutegera umusaserdoti mushasha Thierry Nshimirimana aje kurangurira ubutumwa muri yo paruwasi. Ni inkuru ya Tarsise Kantungeko. Aherekejwe n'abasaserdoti ba Paruwasi Munanira na Paruwasi Shasha ya Gasura n'abakristo ba Paruwasi Munanira aho yararangurira ubutumwa bashitse muri Paruwasi Muramvya igihe cy'isaha y'10:45 aho bakiriwe n'indirimbo n'intambo z'abakristo ba Paruwasi Muramvya. Indirimbo zo gukenguruka ku mpande zose zirasamirana. Mu ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na patiri mukuru wa Paruwasi Muramvya Patiri Leoni Zigama yarakengurukiye abo bashitse ku kuntu bahevye byose bagaherekeza uyo musaserdoti. Ati ni ikimenyetso c'urukundo mwarimu mufitiye. Yongeraho ikaze Patiri Thierry Nshimirimana muri Paruwasi Muramvya ngo yisange kuko aje mu bamukunda kandi bari bamwiteze. Amajambo yashikirijwe n'uwaserukiye abakristo ba Paruwasi Munanira Emmanuel Niyungeko na patiri mukuru wa Paruwasi Munanira Deogracias Nitunga yose yarayo gukenguruka ibikorwa byiza byaranguwe n'uwo musaserdoti ku myaka 4 yarahamaze. Mu ijambo ryiwe Patiri Thierry Nshimirimana yarakengurutse urukundo abakristo ba Paruwasi Munanira bamweretse ku misi yarahamaze n'akanyamuneza yakiranywe muri Paruwasi ya Muramvya. Uwaserukiye abakristo
n'abakristo ba paruwase Muramvya yarakengurutse ku ngabire y'abasaserdoti umwepiskopi yahaye paruwase Muramvya Ernest Muyuku, yongera ko ati tuzogerageza uko dushobora urukundo bakweretse muri paruwase bahoramwo turugwize n'incuro nyinshi, ati tuzogamburuka mu butumwa bwose muzodutuma. Indirimbo zo gukenguruka n'intambo nizo zasozereye ugo rubanza. Umuhezagiro w'icese washikirijwe na patiri mukuru wa paruwase ya Muramvya, Patiri Leon Nizigama. Paruwase Muramvya, Tarsise Kantungeko, Sedicom. Arakoze Tarsise Kantungeko. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 5 Nyakanga no muri paruwase Buziracanda yitiriwe Papa Yohani wa 23 Mweranda basezera icese Patiri Izahaki Ninahazimana yaramaze imyaka 2 arangurira ubutumwa muri yo paruwasi. Ni cubahiro Musenyeri Gervase Banshimibusa akaba yamurungitse kubandaniriza ubutumwa muri paruwasi Kiganda. Kabaye n'akaryo ko kwakira icese Patiri Marcos Niyonzima aje kubandaniriza ubutumwa muri paruwasi Buziracanda, akaba yaramaze umwaka umwe arangurira ubutumwa muri paruwasi ya Kiganda. Ni inkuru ya Donasiano Munezero. Ibirori byo kwakira icese Patiri Marcos Niyonzima aje kubandaniriza ubutumwa muri paruwasi ya Buziracanda no gusezera icese Patiri Isaac Nazimana agiye kubandaniriza ubutumwa muri paruwasi ya Kiganda byatangurijwe n'inkuka y'imisa yatanguye isaha 6 z'umutaga, bikaba byitabiriwe n'abakristo isinzi. Mu ijambo ry'ubukengurutsi bwa Patiri mukuru wa paruwasi Buziracanda Tomaniragira yarashimiye cyane Patiri Isaac Nazimana ku myaka 2 bari bamaranye basangira ubutumwa, akenguruka ku byiza byinshi yaranguye, yongera musaba ko naho agiye kurangurira ubutumwa yobandanya atagatifuza igihugu c'Imana mbere akanarushirizaho. Yaciye yakira icese Patiri Marcos Niyonzima. Jambo rya mbere rero ni ryo gukengurukira Patiri Izahaki twahorana haraciye imyaka 2 yabitwibukije hari ku itariki 5 muno munsi itariki 9 2017 ko twabasanze imyaka 2 iraheze. Nibaza yuko Imana yadufashije ivyo twasanze bigatera bica imbere. Niyo bamwe arashimye mukomera amashi Imana ngere mushimire Imana na Patiri nyene tumukomera amashi kuko yaragamburiye mu Karama. Ivyo umwepiskopi yadutumye ngaha kurangura icambere kwari gutaguza iparuwasi, hanyuma tugaheza tukabashikiriza amasakaramentu abatagatifuza ku munsi atagatifuza igihugu cyenda c'Imana. Mwepiskopi aradutuma kubashikiriza ijambo ry'inkuru nziza ko twese no tuvoma, aradutuma kuyobora uwo muryango w'abakristo. None twaragize ivyo dushoboye imyaka 2 irarumanye. N'umukama yashimye yuko abandaniriza kurangurira ubutumwa Ikiganda. Kuri iyo munsi nyene paruwasi yarakiriye umukristo yaravuye mu muryango wa Ecclesia Katolika, akaba yarinjiye mu idini y'abaprotesta, akaba yashimye kugaruka muri Ecclesia Katolika nyeranda y'abatumwa kandi yagenewe bose. Patiri mukuru yaciye amwakira icese mu muryango amusaba guca bugufi imbere ya rutani nyeranda, maze aca aragaragaza igisabisho cy'ukwemera kwacu. Inkuka y'imisa yarangiye bakengurukira Imana baririmba bati Inyuma y'inkuka y'imisa abakristo baciye bahurira hamwe barasangira umwe wese kuco yarafise mu kwipfurizanya umunsi mukuru mwiza. Ku bwa Sedicome paruwasi Buziracanda, Donatien Munezero. Arakoze Donatien Munezero. Tuje mu gisata c'inyigisho mu kwitegurira guhimbaza yubile imyaka 25 kirimba ca Bikira Maria kiri ku musozi wa Sioni Gikungu hamwe n'umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda mu Burundi barifatanije n'ikigo ca Foyer de Charité y'Ibujumbura mu gutunganya indwi yo kumenya inkuru nziza kuva ku munsi wa 2 igenekerezo rya 3 gushika ku munsi w'Imana igenekerezo rya 8 Nyakanga ku civugo ngo Mutima Mweranda zoza ko maze ububasha bw'uwo mwijuru bugutwikire. Inyigisho zikaba zabereye ku musozi wa Sioni Gikungu zitanzwe na Patiri René Mihigo ari mu muryango w'abakurikirana ivyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria wo muri diocese ya Bukavu, akaba zitanga mu rurimi rw'igifaransa. Patiri Amando Kana agasigura mu Kirundi. Iyo ndwi yo kumenyesha inkuru nziza ikaba yasozerewe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 8 Nyakanga ku nkuka y'imisa yo gusabira abagwaye yaherejwe na Patiri Hermenegilde co yitungiye, umuyobozi w'ikirimba ca Bikira Maria kiri ku musozi wa Sioni Gikungu, ari kumwe na Patiri Amando Kana umwibutsa amana w'umuryango Katolika w'abanaguwe muri Mutima Mweranda be na Patiri René Mihigo, ari kumwe kandi n'abandi basaserdoti. Musiguro y'ijambo ry'Imana yatanzwe na Patiri René Mihigo mu rurimi rw'igifaransa, Patiri Amando Kana nawe agasigura mu Kirundi yishimikije ibisomwa by'uwo
munsi. Patiri René akaba yasavye abari aho kugira ukwemera kugira ngo bahure na Yezu bongere babone ibitangaza. Nimwaba mwemera muri iki gitondo muraza kubona ibindi bitangaza by'umukama. Kuri aya mibukiro yo mu mubyeyi wacu naho muba mutazanye gato nk'uko babwiye, wewe yateguye amagato menshi y'ukubaha. Uko wuguruye umutima niko uza kuronka, uko ugira ukwemera kwinshi niko uronka byinshi. Yezu kenshi atubwira ngo genda ukwemera kwawe kwagukijije. Tegura rero urusahani runini kugira ngo uronke ruhara runini kw'iyo gato, kuko umubyeyi wacu yaduteguriye byinshi. Kandi gato ya mbere aza kubaha mwese n'akanyamuneza. Gato ya kabiri ni amahoro kandi gushika no mu mubiri. Icyo tumaze gutanga ugukira ku mubiri, araza gutanga ugukira mu mutima, araza kubohora imbohe ko mutima w'Imana ari kuri we. Yezu nawe ari ngaho ngo yishure ibyo nyina we bamusaba byose. Inkuka y'imisi irangiye niho Yezu mu sakramento ry'Ukaristiya yatembera mu ishengero ryari ryamuganye kugira ngo arikize, akaba yarakoze ivyiza vyinshi aho yakijije indwara zitandukanye. Nararibwa cyane hanyuma uyu munsi nyine byagenze bavuze ngo abantu bafite umugongo ngo hariho ngo umuntu ngo ariko barasha ngo yumve umuriro mwinshi, nayo nagumye mfashe ku mugongo numva umuriro mwinshi, n'ingene nakomye induru, n'ingene nagize isi nabimenye, nabonye n'abantu bari ku ruhande rwanje, umugongo wanje wanja nkaribwa nko kuva minwe gushika buce ndiko ndaribwa, numvise umuriro mwinshi cyane ngaha ku mugongo ndahafashe, numva ikintu kishikuye mvuga ngo ewe Yesu urakoze, kubera nayo numvise ndiko ndasha ngaha ku mugongo. Ubu rero umerewe gute? Numva meze neza, mpejije gutamba meze neza. Ntabwo Yozefu uvuka muri komine Musigati abamagara mu gikungu. Rero kusanzwe shima Imana rwose, nari maze imyaka itari mike ngwaye indwara ngaha mu ivi mu kuguru, hagera mu ijoro ukuguru kukabyimba hagashuha, kanka ko ngira gute, kanka ko nkonye ukuguru, ikanka kugira ntezi y'intambwe nagira nk'ahantu hamanuka, ikanka ko manuka, mugabo kuva kuwa kabiri ngaha urumva ko ari sawa. Harageze igihe kuye ngaha mu ijoro kuwa kabiri nza numva ngaze numva kugira ngo koco cyangwa numva aho hose burakeye ndatambuka, nakomeje kugeza n'uno munsi, niho navuze ati n'uno munsi reka nzere guhereza hamwe n'abandi, gusozera hamwe n'abandi, ndo mureze ndo hamwe n'abandi. Ubu numva kabisa n'igihe bari gusigura ngaho kudusengera, ndagiye numva uruhazi umenya n'imbeho aha mwibyo aho naguma kumenya n'umucana ucinye bose. Patiri Amando Kana, mwibutsamana w'umuryango Katolika w'abanaguwe muri Mutima Mweranda, yaratubwiye intumbero bari bafise mu gutunganya iyo ndwi, kandi ko bayicitseko kuko Yezu yarerekanye ububasha bwiwe. Ihangiro ry'iyi ndwi ryari ripfunditse kuri iri jambo ngo Mutima Mweranda azokuzako maze ububasha bwa rudasumbwa bugutwikira. Iryo hangiro twaritoye kubera yuko ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza bwari ubutumwa bwinjira mu munsi mukuru wa yubile w'imyaka 25 agasengero ka Bikira Mariya kamaze kubaswe ngaha ku kirimba ca Bikira Mariya, n'imyaka 25 umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda Rondo Charismatique umaze utanguye. Duca rero tubona ko kugira ngo iyo minsi mikuru ibiri hurirane, Bikira Mariya na Mutima Mweranda bashatse ko tubahimbariza hamwe. Uti none ibyo mwifuza mwarabishitse? Ego cyane twabishitseko, kuko twabonye ibitangaza Imana yakoze ububasha bwa Mutima Mweranda muri Bikira Mariya. Yezu yerekanye ko ari muzima, umuntu wese yaje ngaha yerekanye ko ari muzima mu gihugu c'Imana, Eklezia Katolika. Ku bwa Patiri Hermenegilde co yitungiye, umuyobozi w'ikirimba ca Bikira Mariya co ku musozi wa Siyoni Gikungu, ngo bashatse kumenyesha abakristu ingene umuvyeyi Bikira Mariya yinjira mu mugambi w'Imana. Imana yatuma marayika Gabriel abwira Bikira Mariya ko azosama imbanyi, hama rero
bikatwereka ubunywanyi bukomeye cyane bwagizwe n'Imana, mugambi w'Imana buri hagati ya mutima mweranda n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ari naco twashatse n'ubundi kumenyesha abantu ingene umuvyeyi Bikira Mariya yinjira mu mugambi, kuko murabizi abanaguwe muri mutima mweranda b'abakatolika baradufasha cyane kwibuka yuko mutima mweranda ari wakabura ingabirano zose muri ekleziya. Hanyuma Bikira Mariya nawe rero tukagira tuti nuwibonga izo nema hanyuma akazitanga muri ubwo bumwe, umva tubwito ko ari umuntu umucance wa mutima mweranda, niko tubivuga. Aho rero niho hubakiye ivyo ayo mabanga ahambaye y'Imana. Mwomenya ko ako gasengero kazokwiza yubile y'imyaka 25 kwigenekezo rya 2023 ukwezi kwa Gitugutu mu mwaka wa 2019, ariko kazohimbaza iyo yubile kwigenekezo rya 19 Gitugutu uyu mwaka. Umuryango w'abanaguwe muri mutima mweranda nawo kazokwiza iyo yubile kwigenekezo rya 8 Rusama umwaka wa 2020. Mwomenya kandi ko muri diocese ya Ngozi na diocese ya Ruyigi hatunganijwe indwi yo kumenyesha inkuru nziza kuva ku genekerezo rya 12 gushika ku 15 Nyakanga Ingozi, zikazoshikirizwa na Patiri René Mihigo. Amakuru yacu arabandanya. Tuje mu makuru imihari n'imigwi. Abarongoye imihari n'imigwi muri Paruwasi yitiriwe Uwasamwa atagicumuro y'Ubuhonga baragendeye bagenzi babo muri Paruwasi yitiriwe Namwiranda ku Musaga ku munsi w'Imana igenekerezo rya 8 Nyakanga mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati yabo. Ni inkuru ya Ephraim Ciza. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka turimwo, abarongoye imihari n'imigwi muri Paruwasi yitiriwe Uwasamwa atagicumuro y'Ubuhonga baragendeye bagenzi babo muri Paruwasi yitiriwe Namwiranda ku Musaga. Uko tubibwirwa n'urongoye imihari n'imigwi muri Paruwasi Buhonga Dieudonné Nshimirimana, intumbero y'ubwo rugendo niyo gukomeza ubucuti ndetse no kungurana ubwenge mu bijanye n'ubutumwa bw'imihari ya Eklezia Katolika. Bwa mbere kwari kugiranira imigenderanire na coordination yo ku Musaga na coordination y'Ubuhonga. Nene ubwo bucuti twagize nkuko twagize imatara, aho imatara twaduze kagiranira nayo nyene imigenderanire, ubu bucuti umeze neza. No ku Musaga nibwo bucuti twagombye kwerekana kugira ngo nimba kizoba kitugoye tuzosimbire ku Musaga kwa tugowe nibi hama ubutumwa bukagenda neza. Kandi ikindi naco nukungurana ubumenyi, kuko uko ubutumwa bw'imihari n'imigwa burangura ku Musaga twasanze ari cyo kimwe nino muri Paruwasi yacu ya Buhonga. Ariko bijanye n'ubutunzi twebwe muri coordination ya Paruwasi Buhonga naco turishikana akarusho. Twariho ibintu byinshi twavuganye na coordination yo ku Musaga bazodufasha mu bintu bijanye n'inyigisho nkomeza kwemera. Ivyo rero tuzobifashanyamo hagati yo ku Musaga no hagati y'Ibuhonga. Eka n'urongoye imihari n'imigwi muri Paruwase Saint-Anne Musaga Constantin Niyungeko ati bari banyotewe gutsimbataza ubucuti hagati y'izo paruwase zibiri. Bwa mbere ho mutima mwiranda yaciye barongoye coordination muri Paruwase Buhonga niba batwarikiye bwa mbere dusaba ko tugira ubwo bucuti, ariko natwebwe imbere yaho tudufise iyo nyota, kuko bwa mbere ho ni Paruwase duhana urubibe, ni Paruwase mubanyi. Urumva rero aho kuja kugira ubucuti n'uwakure umubanyi mudafise ubucuti budafise ubumwe ntibabishemeye. Rero kuba ari Paruwase mubanyi tugatanguye ubucuti bari usanzwe buharahubwo kubera amasikisara yabiri duhana urubibe, abakristo babagenderanira bashoranira ibidandazwa. Urumva muri bwa bukristo bagukomeza mu migenderanire ni ikintu kimwe twungutse kandi tutanguye twiye gukomeza natwebwe. Twaganiriye batubwiye bakora ubutumwa muri Paruwase Buhonga amasikisara atandukanye, natwe turabaganirira inge turangura ubutumwa. Icyo twungutse rero ubwa mbere novuga n'ukuntu batunganya nk'ibintu by'indagano muri Paruwase Buhonga, ukuntu bagirira icarimwe umunsi mukuru w'imihari bagindagano icarimwe, ko twari bitugora ugasanga umwe gusaba no munsi ejo. Nk'ico ni ikintu twungutse ca mbere ukuntu batunganya indagano. Ikindi novuga ni twungutse ni mu kivugo cabo bavuga ati imihani n'imigwi tera imbere, n'umusazi wese yacha kivuga nuko twe kwiyumvira imigambi y'iterambere, ubukirisu ujana kwemera n'iterambere ry'umutima n'iry'umubiri. Ku bwa Patiri arongoye imihari n'imigwi muri Paruwase Musaga Hermes Nkurunziza we agira ati twahimbawe cyane n'umutima w'urukundo abo muri Paruwase Buhonga beretse abo muri Paruwase Musaga, ndetse akanagira ko avuga yuko ubwo bucuti buzobandanya no muri kazoza. Muri Eklezia nkuko Yezu Kristo yabidusabiye yamashaka yuko tuba bamwe, hama urugendo nkuru ruza gukomeza imigenderanire Paruwase Buhonga na Paruwase Musaga. Dusanzwe twegeranye mbere dusanga n'ibitari bikeya, uza rero mukishikira nk'abakristo baserukira abandi coordination yaduhimbaye cyane. Abakristo bahimbawe twasanga yuko ayimisa n'ikimenyetso cy'uko umwe ari ikimenyetso kigaragara muri Eklezia muri Paruwase yacu.
nkagira nti bizobandanya kandi bizodufasha haba gusenga no mu kwiteza imbere muri ibi na biriya cyane mu guharuka rwacu. Nk'uko twabivuze mu majambo abagiye barakurikirana mu gushikiriza amajambo nuko ejo hirya y'ejo tuzokomeza ubumwe n'izo ngendo tukabagendera tukungurana ubwenge ubumenyi tugasangira bisoboka cyane kugira ngo dufashanye kwiteza imbere urugwarwa rwacu rwiteza imbere rubone hirya no hino cyo umuntu ashobora gukora kimuteza imbere habo gatwe kiwe canke no mu bandi gutyo ekereziya mbere ibandanye iba rumuri mu rugwarwa rwacu n'abandi bakristo cyane muri iyo ntumbero yo gufashanya tuzokomeza izi ngendo hanyuma kandi zizotugira akamaro tuzokuramo byinshi. Tubamenyeshe yuko ibirori by'ugo rugendo byarangiye bariko bariginana abavuye muri paruwase Buhonga n'abavuye muri paruwase Musaga. Muri paruwase Saint Anne Musaga Ephraim Ciza ku bwa Sedikome. Tugushimire Ephraim Ciza. Ku munsi w'Imana igenekezo rya munani Nyakanga inama mpuzamihari n'imigwi yo muri paruwase Rushubi yarirongoye imihari n'imigwi mu kiringo c'imyaka 3 yarabisikanije n'inama mpuzamihari n'imigwi nshasha yeruka gutorwa Idonido na Benoit Bigirimana. Ivyo birori vyatanguwe n'iyerekanwa ry'abagize inama mpuzamihari n'imigwi nshasha mu nkuka y'imisa ya kabiri yarirongowe na Patiri Jean Misaranga akaba n'umwibutsamana w'imihari n'imigwi muri paruwase Rushubi. Hakurikiye guhanahana ibikoresho n'imfunguruzo vyabereye mu nzu y'amanama ya paruwase aho wahora arongoye inama mpuzamihari n'imigwi Aruberengena ku Mana yaciye ku mayange ivyo baranguye mu myaka 3 irangiye yavuze ko vyinshi mu vyari vyarategekanijwe vyaranguwe ariko ko hari n'ibindi batashoboye kurangura. Uburongoye inama mpuzamihari n'imigwi nshasha Desire Hakizimana nawe yarashimye ashikiriza nawe ko agiye kubandanya duza ikivi ndetse ko hari n'imigambi mishasha agiye kurangura. Patiri umwibutsamana w'imihari n'imigwi muri paruwase Rushubi yarafashe ijambo avuga ko watowe kurongora inama mpuzamihari n'imigwi ari iteka Imana ibimuteye kuko aba yatowe muri benshi. Uwatowe rero ngo akwiye kuba umusuku w'abandi agaca bugufi kugira ashobore gutunganiriza neza abandi ngo Imana imenyekane. Benoit Bigirimana paruwase Rushubi ku bwa Sedikome. Arakoze Benoit Bigirimana. Tuje mu gisata c'indero ku munsi wa mbere igenekerezo ry'icenda Nyakanga niho abanyeshuri bo mu mashuri shingiro n'abinyuma y'ishuri shingiro yose y'u Burundi batangura umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2019 ushirira umwaka w'ibihumbi 2020. Ni inkuru tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Dusozera no makuru ku makuru yanye n'ubweranda Papa Francisco aho yagize urugendo rugirwa 31 mu bihugu vyo muri Afrika arivyo Mozambique, Madagascar hamwe na Maurice kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku igenekerezo rya 10 Nyakanga. Icivugo c'ugo rugendo cari gishimikiye cane ku kwizigira n'amahoro. Akabari ngaho sozereye kwa no makuru yacu nkashimira abafasha kanya ko kuyatega abiri nkashimira mwebwe mwese mwafashije kuyatororokanya utwate kaze ni General kuri micro mukama bahezagire.